kubijanye na reconnaissance du génocide. Nshaka kutahura sur le plan interne iyo génocide yemejwe irashobora gushika ko au niveau des Nations Unies itaba valide bishitse bica bigenda gute bikurikirana gute. Ça c'est un aspect. L'autre aspect de la question, iyo habaye cette manque de volonté politique au niveau interne pour enquêter sur les faits zabaye. Président Heje kudusigura sur le plan diplomatique ingene bamwe n'abandi bagiye barakarifya les faits. Est-ce que muri ico gihe ntibishoboka ko les Nations Unies se saisissent d'office de la situation bakanketa hanyuma bagakarifya ivyo bibaye sur le plan interne bica bigenda gute le pays concerné? Kwa Jean Bosco Ashfayize muri radio Burundi. Uwatanze ikigo ya kabiri yagarutse ku byerekeye icaha cy'ihonyabwoko ko severa yabonye uko ari cyo. Nagira mbaze nimba muri code penal y'u Burundi harimo ukungera icaha cy'ihonyabwoko kirimo d'abord ukungera igitohozwa, ukungera igihano. Nibya bitarimwo mwana yo kwibari defi. Hanyuma ikigira kabiri havuze yuko ambasaderi yavuze ati arashima ukungene abantu baza gutemanya baza kudipoza devant la commission, ariko kandi ntawo bideha. Hari igihe byabishika abo mukindeye kw'inkuru nibayitaha siyama kandi muzi ko babizi canke bakaza bakavuga ibitari ivyo n'ubundi siyama. Mbega abo bantu bigenda gute imbere y'icaha kiba cyarakoze kingana gutyo? Cyarira n'ikindi umuntu aca yibaza ati mbega aho kumengo hariho abantu bayifatanira intego ba negationniste. Tuba turavuga kuri ko murakora ibikorwa nk'ibi bigaragaza ibyabaye neza, ugasanga hariho abantu abo basa n'abikikiriza, nakoresheje le terme negationniste. Ivyo mubibona gute, vyo bandanya gute murakoze? Mwavuze yuko hariho habaye crime contre l'humanité yoba yakorewe abatutsi, hama harabaho n'ihonyabwoko le génocide yakorewe abahutu. None ko numva ari ibyaha bibiri biremereye gusa sico ntataho sinamenye yuko mbega abakorewe iyo crime contre l'humanité b'abatutsi ari bayikorewe n'abahutu, abahutu ayikorewe n'abatutsi siwi. Numva mwumva yuko twaba dusanga bavuga bati ni kimwe ku kindi, reka rero tubireke hama dutere intambwe tujya imbere. Mwavuze ko 72 hari n'abatutsi bapfa bicwa kubera ko bagira bati kwihenda wo kwihekura ngo twabyumvise mu nyigisho Aloyizi Batongora yavuze yaduhaye. Mbega none ko twabonye ibisigarira byabo bishe bizugwa, abo bazuye ko umva byashika bakica n'abatutsi kubera ko haraho bazira ko bagomba gukingira abahutu bagaca bahitamo kwihekura. Iyo ajya amagufa azuwe muri severe muravuga ko ari amagufa y'abahutu n'abatutsi? Le plan interne kaba reconnu, hanyuma sur le plan international ntibe reconnu. Burya les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Sur le plan international, itabaye reconnu, ça ne vient pas changer ce qui s'est passé. Kandi ça ne vient pas enlever les conséquences zabaye. Ababi bamwe
abenegihugu baba muri ibyo bintu kandi baba muri icyo gihugu babibamwuko kandi muri bo sinovyendera payifase sinzi ko mwakurikiye sinzi ko ikiganiro umukuru w'igihugu yatanze mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka ikiganiro yariko arishura ibibazo by'abenegihugu avuga ati mbega ko muguma muvuga ngo nta reconnaissance internationale iraba twebwe twemeje ko hariho jenoside none ni ukuvuga yuko iyo jenoside itabaye kubera amavuga atarayemeza muriko murumva yuko refezivite turashaka kutayibakonesa mugaye ibyabaye ntibihanagura abenegihugu babimabo nk'uko bariko barababwira donc ibyabaye babibamo nk'ibyabaye gutyo kandi remezure bafata au niveau interne baguma bazifata habura les conséquences gusa les effets au niveau international nizo zitazi mugabo au niveau interne ziguma hanyuma OKMS ati habaye négligence l'international plutôt l'interne ntibayibakoresheje na jipa hanyuma ati mbega hashobora kuba amasezine do l'international bakaza kubakoresha abo nyene birababwira yuko amakrime nk'ayo asone jamais organize n'igihugu kimwe burya kenshi si pas tous les jours haba harimo la main de l'international ibirimwo niyo bituma nikomba de reconnaissance c'est un combat à dents parce que ntimushobora gusigura ingene uno munsi imyaka 50 ishobora guhera ibintu byarakozwe hariho amakungu ari ngaho kandi yabibonye hariho meme des initiatives internationales zabaye kugira ngo zirokonese dans la fraîcheur des défis byabaye mugabo nazo zikaguma ari muriko muravyumva normalement hategeza kuba autosaisine parce que les crimes impliquent l'international nayo mugabo bakabigize urumva ko nabo il se rapproche de quelque chose yakatumvikana urumva barashobora kutayirokonesa mugabo bwari uburenganzira bw'uko igihugu cyari gifite uburenganzira bw'uko l'international iza kurokonesa kandi natwe ibyo twagiye turakora mwaragiye muradukurikirana nous avons chaque fois invité les ambassades kugira ngo baze kugira ngo badufashe babone ibyo turiko turakora mugabo ntibigeze baza aho twatumiye benshi ntibigeze baza ala longue bashobora kurugi kumwirabure mugabo umuzungu ntigeze aza kuvuga ngo aje kuraba parce que il savait indegeje ngaho hanyuma hari ikibazo kijanye n'amadeposition uwabajije avuga ati iyo batanze inkuru canke iyo batayitanze cyangwa bakayitanga ukutariko cyangwa bakabifata mu minenero mubibona gute bisanzwe amategeko agenga umugwi aratomoye aravuga yuko umugwi urashobora gushikira umuntu wese afite icyo ashobora kuwushikiriza bakamusaba ko aza gushikiriza ibyo ashikiriza hama ayo mategeko akongera agategekanya ibihano umuntu yabaye intambamyi ku bikorwa by'umugwi ni ukuvuga rero yuko iyo udatanze inkuru ubaye intambamyi ku bikorwa by'umugwi iyo naho wase gutanga iby'ubuzi murumva ngene wase kubitanga mugabo urabizi bisanzwe mu mugwi hariho uburenganzira bwo bashobora kurikirana uwo muntu mugabo twabwe ya methodology twagiye turakoresha ini methodology evolutive twagiye turakoresha ini methodology novuga douce on n'a pas été vraiment très sévère à l'égard y'abantu bataje gutemwanya twagiye turagira des approches novuga interpersonnelles hariho ibyo twashoboye kudekrosha n'ibyo tutashoboye kudekrosha mugabo mwumva ko amategeko hano abantu hanyuma meme dans la site twarahabwe turabona tuti hariho abantu bategereza kuza kudepoza bataje kudepoza harabaye labori convocation yo kubahamagaza kugira ngo baze ku ngufu mugabo byo kuzana abantu ku ngufu ntitwari bwagere kuri urwo rugero
twari twagiye turagenda buhoro buhoro dutumako abantu tubengenga parce que twari dukeneye inkuru hari iyo nkuru mu Britaniza n'ivyo wari ukeneye ugaca ubigura nuko twagiye turakora ariko mwumva yuko bitaburije yuko abo batakazi bo bategeza kwitanga bashobora guhana. Hama ku kijanye n'ikibazo ca Clement wabajije ati mbega nkuru nziza Clement yitwa nkuru nziza nimba atari mu zindi zina ati mbega ngo ko yamaze gucirirwa urubanza ngo bwicanyi nk'ubwo ngo bwari bwagere ko baca imanza erega la severe ntiyaje guhagarika la juridiction ordinaire ntiyaje guhagarika la justice classique mais iragikurikira iraca abasentare yuko yohagarika. Hanyuma Clement yari afise uburenganzira bwo gusaba severe ati ibintu byanje nimba ari mege mu bikurikirana jewe se juridiction ordinaire nindeke iyo ari ibintu birereva de la compétence de la severe. Clement ku busanzwe ategeza kwandikira severe akayisaba mugabo Clement n'a jamais écrit à la severe pour demander que la severe yinjira mu bikorwa ihagarika ayo matohoza ariko akaragirwa na sentare kugira ngo bikorwe na severe. Atabikoze rero twe ntawe dosezine twari kuja kugira ku muntu ataje kubisaba kandi pour des faits qui relevaient encore de la compétence des juridictions pénales ordinaires. Sinzi ko mwacumvise iyo haba haramaze kuba prescription yari afite uburenganzira bwo kunguruzwa hanyuma urubanza bakarufuta canke akaba extinction de l'action publique mugabo comme de dossier umucamanza atavyo yabonye ni kuvuga aramuciriye urubanza yasabye umucamanza afite uburenganzira bwo gucunga urubanza rwo kwa Clement. Hanyuma hari ikibazo yafitiye abajije kijanye no harabaye crime contre l'humanité zikorerwa abatutsi hanyuma crime de génocide na crime contre l'humanité zakorewe abahutu crime contre l'humanité zakorewe abatutsi bakimwe ku kintu ngo none ngo ntumva ko twoca tubiheba muhawe bashiritse hatwibandaniriza ariko muri iyi filozofi yagiyemo nibaza ko atamaciri yabaye kuko hamwe hariho genocide plus crime contre l'humanité ahandi hari crime contre l'humanité yonyine murumva ko maciri ngaho nikunda hanyuma dufate naho vyari kuba bishitse tugasanga niyegze ko abahutu abatutsi bose bice ku rugero rumwe niba turumvikana nitwashobora kubihagarika kubitohozako kubera iki la garantie de non répétition dutegerezwa gukora kugira ngo dushike ku ntambwe y'uko tumenye ibyabaye n'ingene byabaye dushobore kubihagarika ubu tagisubira hama duhamagara abarundi kugira bashobore kubana neza cyo gituma ibyo bya machine mubifite mu mutwe nivyo kunda kuko mwaka muvuga ngo mwumvikanye hirya y'ejo hagaca bagashaka basubira hariho nuzenya muri Bibiliya la loi d'Italien c'est Bibiliya gusa la loi d'Italien dans l'évolution de la justice hari icyo twita bakubwira bati umuntu akuzuye ijisho nawe muzurira loi d'Italien ijisho kurindi iryinyo kurindi niba kupfunya iryinyo rimwe nawe mupfuna irindi haba muce muheza mwumvikana ariko ibyo byararenganye kuko avec ntuzenya à la venue de Jésus yavuze ati mugenzi wawe niyagukubita ikofe ku musaya uraca umuhereza n'ubundi ibyo c'est une grande philosophie si byo gusigurira ngaha mugabo harageze n'igihe cyo kwihorana ugasanga abantu bishe umuntu bateza kwenda agaca baraza agasozi kose kandi bavuga ati niwica umuntu tukica ubundi bizaba bikwiye mugabo hagera igihe bishe umuntu bagaca bagenda bagaca bakura umuryango wose nahayo nitwoja muri evolution de la justice utagiraza mugabo nivyo sino ibyo bintu bya byo kugira ngo match
ibitigiri birashobora kungana mugabo ugasanga wewe uvuga ngo ibitigiri birangana hariya bishe waratunze umuryango hariya naho bishe kumbure umutamakazi yarageze kwipfira yigiriye urumva yuko l'impact nivyo l'impact affectif irahari mugabo l'impact économique ntizobimwe ntimwoshobora kugira ibintu byo l'équilibrisme muri iyo matière yoshobora hanyuma kubijanye n'ibizona yakishu yareyize bijanye n'isigarira vyazuwe ubwo muravuga ko hari amagufa y'abahutu canke amagufa y'abatutsi je simenya hari ikibazo hategeka imana c'est qui oui merci est-ce que vous avez suivi le discours du président de la CVR mwagiye murakurikirana amadiscours agiye aravuga yavuze ngo mu binogo haryamyeyo abarundi bo mu bwoko bwose siko yavuze sivyo yamye aguma avuga muri discours nivyo yamye avuga ko mu binogo haryamye abarundi bava mu bwoko bwose mugabo rero tugira tubamenyeshe yuko ukuntu aba bantu babata mu binogo na leta twabasangamo vyari bigoye baba bagerekeranye bari pene none ufashe amabuye ukayerega basuka nk'amabuye none ufashe amabuye ukayashira mu ntuzenya mu hari ibuye riba ryari hejuru ikaja munsi rindi kumbiri kubera n'abantu basanga bavangatiranye nk'intuzenya warashobora gusanga umuntu ajyamye munsi gutya umutwe ugasanga uri hejuru y'umutumba bari bajyamye ukuntu utashobora kudistenga uvuga uti donc c'était permis ntubavugira ngo n'abantu bashirayo neza mu bufaso kandi ikindi naco uretse ko babashirayo permis hari naho twasanga babageretse kw'amabuye hari naho twasanga aho urumva imashini vyaciye vyarabasiyeye baracitse ibifu il était très difficile yo kuvuga uti uyu ni naka kiretse muri za ka twababwira habamwe des critères particuliers de reconnaissance munashaka kuvuga ati umuntu mubona ameze gutya uwo muntu azoba ari naka kiretse muri izo circonstances ahandi vraiment ntivyashoboka naho hoza abahinga bameze gute ntibikunda haro n'ababuze ngo bakoreshe carbone 14 mais les scientifiques baragize basanga ya carbone 14 ishobora gukoreshwa ku bintu vyakoze munsi y'imyaka amajana 5 je crois oro turi dans les 50 nishobora gukoresha carbone 14 ntibikunda ubuhinga mwavyumvise cyo dukoresha icyo twita le renseignement communautaire abantu nibo batubwira ibyabaye kandi la plupart des fois dusanga nkuko nabwiye kandi tuko turexposa zijya renseignement batubwira ça coïncide dans la plupart des cas ça coïncide avec les réalités dusanga muri zijya fosse commune ça coïncide avec les réalités dusanga dans les archives